oya yewe wavuze ko gutunga ari mu mutwe kandi gutunga ntutungira ku kintu kimwe abo sasa abantu bavyumvise boncira urubanza abiri ya kera ya primaire abwo primaire kuba kizi gusobanuka mu kanwa reka shabe yibereka hama ngo nta Mr. Office unigura abantu umwana kigasenke nuguri je ntanzigirimwo gusonkorera surprise unyereka ko kantu ama ucumbwira aho wagakuye igihanga urashobora gufata ukavuga ati uno mwaka ngomba nigurire cyangwa uno mwaka ngomba ndabe ko cyangwa kino gihe ibintu byo mu rugo gusuma kugirane arije umugabo nawe ndamubwiye ati ayo mafaranga umugabo yari kugumagira tuya saving ejo abagirira akamaro umugabo munari handagaza ngaho umugabo muzima ugasanga nguyu ataje saa 5 z'ijoro kibazo umugabo ataje saa 5 z'ijoro ari he umugabo n'umumotari n'uyo cyangwa umumotari ndaje tumugaruke ko umumotari koko aho hantu rero aho hantu ngamanda harandiriye ko nukuvuga yuko oya uvuge muntu oya je ndandira kuco gukora urabivuga nabi oya ishiza no katana umusheri nifitiye ikintu ngira mvugire ngaho ngira mvuge yuko abakobwa nko kujewe urabona ndi ngaha mvuga ati ndagenda kwa nisa ya mpamavuta ngende kwa mbe cameraman yavuze yitwa ngo iki ngo vant bingo changera kwa vant binga nguri dukanda mbiri nukuri kwimana jewe hari umudame yubatse yambwiye ati nukuri nimbuzi yuko uzoja kubaka utafunze umutima asha aho bizora bikunaniye tibisaba yuko ugenda uzi gukora uzigurira impuzu uzigurira amavuta uzigurira umugabo agusumiye no gushimira Imana tinaye hasigaye tindazi nani isayi wimirije kujako nta kigenda tubisaba guzime jewe ngombe uzi wanje wamuntu turi kumwe ndakwemera urabizi ndakwemera oya araze aho shatse kuvuga yuko umviriza ashatse kuvuga yuko ujya mu diaspora wawe akwarazi yuko niyaza azimenya kugura impunzu kwigura amavuta we nisa ariko kideni ryacu bari ariko ukuntu ubatse haba hari inshingano z'umugabo n'inshingano z'umugore yega ivyo byo twaca mwisezerano rya kera bavuga yuko umugore azovyara babaye umugabo aryarusha biba bisigura yuko umugore arakwiye kwiraramira ntagire ikintu na kimwe akora abone gusa umugabo azana yarusha no sawa no mu idini ryacu niko bivuga none barabigira ibaze rero ubusanzwe mwabantu mwenda babwire cyane mwabantu musenga meze rya Islam ndabibabwiye ibyo bintu umenga mwabaye duyuso mwabagabo muza mugenda ugasanga umugore niwe yirirwa hariya gukora wewe wirigura ku marigara ukina urudo ibaze banywaga akantuze agakawa kubarabara umugore ariko arapeshera ivoka ku mutwe n'ibitungo kandi uzi ko bisaba ko umugore ariko kuguma mu rugo ibaze uko kuguma mu rugo umugabo niwe ugenda kumuronderera umugore akaguma muri ibada mu rugo akaraba abana akagirana akaguma muri ibada gutyo anagusabira n'umugisha ku Mana mugabo byarahindukiye abagore nibo birirwa ndababona bababaye mwabagabo mwebwe mugabo abagabo nabo baca bisigura mu bintu tugezemwo tugiye turakurikirana biga bintu vya kera byo mu bitabo nukuri kwa Mungu ingo nyinshi usanga zasambutse kubera ko umugabo nta buryo yoronka bwo gutunga nubona yuko abisimuzi bariko turavuga ingibiro mariko ndavuga umuntu namubonye ariko rakora indugumbe yabize agaje yanaga wariyoba nawe ko wariyoba n'umuzu wariyoba nawe nikugusubirako we wariyo urumva rero ariko icyo kinwa muntu kirabe ko neza sivyo icyahise nuko tuva ku kintu cy'abantu abakaritazi badabigira ibintu babantu babagabo bashaka ngo abagore babo baronderere oya nako ndavuga nanje yuko ubunya uko tubayeho ubuzima tubayeho uretse umugabo akore wenyene ntavugira yuko mushitse hahandi nyene mwijoro hahandi nyene kwa kundi nyene uravyumva nawe urumva yohera nyene tuvuge nyene tuvugishe imvugo mbabarira amatwi ni muhariya mu buri byogena nabi gute byogena nabi kubera ko urabona yuko ubunya umuntu afise umuryango w'abantu batanu ntasumisha munsi ya 20,000 ego none sawa ntasumisha munsi ya 20,000 wewe uri umugore ucibona dufate anya haturi ucibona mukana akayambaye igikwembe ca desase nkana sibyo nawe umugabo akubwira munage aba yahwereye ucushaka ca gikwembe ca desase nkana
baza ko umugabo azokikugurira utakoze uri umugore. Niyo mpamvu rero bijya vya kera reka nivyo ndiko nakubwira bijya vya kera bijya vyajanye na kera nyene. Oya umbo ni mu nzira zibiri birumvikana biratahuri. Ariko ivyo Imana yanditse ubihindura. Oya je sindabihindura vyarayihinduye vyo nyene. Yihinduye gutwa ni mwe mwabihinduye mwebwe abantu. Oya numve twebwe abantu twabihinduye gute. Ni ukuvuga yuko none umugabo wawe ega agiye gukora mufite abana 5 sibyo nawe uri umugore nawe n'umugabo akeneye kwambara ahubwo abagabo mwubawe nukubona je haragantu ngera ndiko ndiyumvira nkabona ko abagabo mukwiye kubaho ibazi bambwirira kandi namwe ni mu bitwemerera umugabo aragenda hari agakora karuwa kaza yarushe ukamushikiza ku bitu. Oya nukuvuga yuko jewe aho ngeze mugabo yubahwe kuko muri 5 azobamenya kuri buri kimwe cyose azohera kwikandambira ikandambira gurira umwana gurira umugore kira kitu cyose ari we yimenya ari wamenya. Niyo mpamvu rero ivyo bintu ndumva ko umugabo kwere ni respect kabisa. Wewe uri umwe muri bake ivyo babitahu ariko benshi ntabwo babitahu. Je niko ndabitahura ko yanyene ntarana muronka ndamurose je nzomwubaha amande kubera ko niyamperera kwikandambira abamwe bakoresha imishatsi n'imishatsi ngo bishene ngo urabona ngo nageze guhindura umushatsi mana yanje urumva natwe tugira baba cyangwa ngatigira baba nkeneye urumva twebwe usivye yuko tudakoresha imishatsi sinzi ko hari abayikoresha twebwe gusa tumugoza ati ngurira igitambara gishasha ngurira shirbabe nshasha nabonye imitandiri igezweho ivyo rero byose biraba umugabo n'isayi ibaza ahantu tugeze ubu ukuntu umugabo azokwambika n'abana nawe na rasyo kandi aha rero shaho ibaze nta bose ntibafise aho bubaka kandi ubu kugira wubake naho ufise ikibanza biraguhanga kuko ibati ryasenkana imire wumva ni hatari bica bisaba ube warondeye kare ivyo birumvikana ivyo uvuga pe iyo ariko iyo mwavyumvikanye umuryango navyo bari byiza bavuga ati wa mugore wanje wewe akiraja hariya jahaya mugabo kandi kano kace kaza ngaha kakagira nuko abagore iyo babahaye bakabaha n'umutahe ngo kiragutya gira uko sivyo bacha bagenda bakishima bagacha bagaya abagabo benshi bariho kandi nawe urabizi ego bariho ariko ikintu jewe shobora kuvuga kwico iyo umudame kabisa mwavyumvikanye n'umugabo mugafashanya mu rugo mufashanije mu rugo edawe mufashanije mu rugo niho mutera imbere namwe mudafashanije wapi ariko ikiri kuravuga kirumvikana ariko abagore bariho kandi nibaza nawe bariho abagore bariho sinavuze ngo ntabahari bariho jariho nabonze arabo sawa bere hahandi basi tumaze gufitara karorero wa wundi urya nyene rero sasa yaba ntakujya ukagenda gutya umuntu yandagaza akafata umuntu ariko aragenda mu nzira ko kakamutu ngo bijya rero bijya bintu si vyiza sha bijya bintu si vyiza nka twebwe turi abayisilamu hariho abagabo benshi bazana abagore ba kabiri kubera ingeso z'abandi bagore basi bose ntibaharika ngo kubera izo ngeso hariho abaca bitwaza ngo vyanditse muri Qur'an nta hantu handitse ngo kuzana abagore benshi ico kintu nisaye ngangene ndakivuze ako kantu reka singira ndagukwegere kenshi rero iyo umuntu ariko araja mu bigero yegera abantu bubatse umva yegera benshi batandukanye ugasanga rero uko baza baramubwira ibintu niko azara arumvamwo ibimeze neza n'ibimeze nabi hariya kuko urashaka guharana n'umudamu akakubwira ati jewe umugabo wanje vraiment bishitse akaronka inoti niyo subira kudyogora kubera ko umugabo ataziyogora yose inoti ahubwo mumukwiye gutagata bambwirire bana ari umuntu ariko wa muntu we wambabaje ndashene vuga no mu kiganiro abantu bavyumva biga nanje byambabaje vraiment byambabaje cyane umuntu ushaka kwihandagaza umuntu nabazi gahunda uko bimeze ko ni pana nate ukuntu umuntu ingana shibinono ariko arahiga ariko nari kuri kamera natinye no kuja kuri kamera imbere ya kamera nibabone niyo sura yawe ngene yabaye yatose kaye pe umuntu arara amajoro n'amajoro ariko arakora ariko agirana ariko arakora mugo ukaza kwihandagaza umuntu utabizi ukuntu bimeze ko ariko ivyo ntacyo reka tubivemo Eruka bebe ica basore twakivuye yego abasore mwe ndashaka kuvuga ngo mushake murongore mushaka kurongora fatu dufaranga duki uronka udura du saving
mugabo uramaze kubona iyo abasore mutako murarongora ibibashikira gusa nta bindi ndengejeko ibibashigikira urabizi ariko ujya mu nawe ndaje namusubire wa muntu uraje nagusubire wase kurongora hakiri kare byarangiye ugiye mu gasho tuja mu gasho byarangiye wite kamera wa muntu wenda gusubiyeko ndashaka kurongora mabe kukwegera ibibazo ibaze ubundi numvise ngo yibye kamera y'abandi ariko ujya nkuru basinzi kujya nkuru ari ijya nkuru niyo kubera ko ijya nkuru niyo risa urazi ijya kamera yarayibye n'ukuri ariko umuntu atwara amadorone atwara iki ariko atwara kamera nk'akajya kumvise kandi amatwara amadorone none ijana riranka murindi ijana ntiganka murindi kamera yarayitwaye umuntu wenda bivuze wewe wigira ngo umu producteur ugaca utwara amakamera y'abandi twabonye kuri bagutangaje ngo yibye amakamera y'abandi uraraba bagarikire ngaho uraraba kwe ukoze iminsi myinshi kamera yibaho uyifise mbere nini ibaze ugaca kwiba kajya kamera k'abandi gatoya ugaca wiruguraza bagushaza hiyo mu mihanda bagira gute ndiko ndagenda ico rero nico woza kurabira hajya urya mutipe yayivye yaba ariko bafise umugore yari boza barahanurana ibintu byo kwiba ntavyo yongera cyane nashitse no mu mpimba hati ndamushikako avugana niyo mpamvu nakubati rero yanyibwiriye n'ingico cyabwa ya kamera none nyumva no twenga mu yasaza baditani ideni bigenda gucya na gucya bigize namati wa muntu we none kamutipe y'ivyo ya kamera bari bamufitiye ideni barakuranye nyene bakurana mu kinyamakuru kiraho nishira kugitanga oya kubera n'ubuni kirandi ntibari nyavye none kirandi none kutangaza iki kwamamaza ikintu ubu ndamamarize ikinyamakuru ciwe ngomba tandije guserambwe ati kamera ntayo yigeza yiba nta niki ariko mugabo nako yari shavu yashaka yirihe ko nawe akwiye kwisubirako azana umugore yisubira vraiment basha urya ahubwo muri caramo hanurane na wewe muri caramo hanurane muzana bako muganisa ndagaza kambira ngo afite imyaka 50 nisa wowe bugani wambwiye ko uyu mwaka kandi nawe nakavuze kare uno mwaka wambwiye ntuhera nantuze twari mu modoka duko turaja he muri ville Ocumbwira yuko umwaka udahera. Uyu mwaka koko je narabitangaje na shehe naramubwiye yuko uno mwaka mu musigiti hari ndowa nyinshi. Jewe uno mwaka namaze kubivuga wa muntu we turemerana urabizi kese gusa ni wanyanka n'ubundi. Yego. Byose ukundana biva ku Mana. Ndabesha. Yego. Biva ku Mana. Twakumye abantu bacu bacha bavuga ati insha Allah. Imana. We nisa. Gira rero mbuga wewe ariko urambwiye yuko hari ibintu byawe byanse ngo mu gukamera kwawe nta kintu uraro. None bikoranye. Banga ko agiye kumenera ibanga. Oya. Tujya muti. Oya. Vuga ngo jewe. Wewe muri presentation cameraman vava. Oya mwese. Jewe nako ndavuga hari abantu benshi usanga bakora kandi bagakora pe. Ariko ntubone iy'amafaranga aca. Icyo turibaza byandi babubwira nk'abantu mu Bipfirahe. Jewe ndashaka kumenya ukuntu jewe kwanza kabeyi nitange kakarorero nabivuze na kare je numva biramena umutwe cyane biramena umutwe kubera ko nakoze kuva kera cyane je buga rero buga nakunze ibintu byo gukora kera je kera vraiment narakora ariko nkaba ngeze ubu atana content fisi nakone mfise wa muntu nta makuru bafise bara abantu badukurikira kuri konte yawe bibaza ngo murayinga nabantu bose ndabizi oya none ni konte hari mikashi konte hari mikashi nabesha abantu ubwo mubona gutya afite amafaranga urumva afite amafaranga wanditse ko yafise turazina nisomvira nta mafaranga mfise kubera ko yaronse amafaranga oya ari ikintu mba maze gushikako cyangwa nanjye ndayafise yego cyangwa na kameramana yafise kuvuga ko nta muntu Imana yaremye ngo azoba umukene tutavyemera uho bw'ubukene buva mu mitwe yacu sivyo biva mu mitwe yacu kuko ubutunzi buri mu mutwe sivyo urakomeye urafise inguvu urafise ubwenge usanga ngo umukene gute ariko Imana izobikubaza ubwenge nagwaye wamumajije iki inguvu nagwaye bazimajije siko byanditse ego
sawa rero nawe ngo tuje hamwe dutunge inkwavu nakare n'ivyo umukuru w'igihugu atubwira wewe hari inkwavu ufise oya mbwira wewe ko wavuze ko amafaranga uyafise wewe urafise inkwavu buri muntu wese hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati jewe arafise umuntu w'icakora ni ngombwa bose ngo dutunge inkwavu oya wewe apare ya kamera yo gukamera n'ubu ivyo vy'umenyesha amakuru vyawe data ntumbaza wewe mbwira agakoko utunze muhira ko hamwe dufata yuko ibi ingino musi bitinjije ugaca wikora kuri nyimba agapanya canka agakwavu ugaca ukikorako mugire nabi rega icyano hari umuntu akiraba mugire nabi cyo yumva katanda oya wewe wavuze ko gutunga ari mu mutwe kandi gutunga ntutungira ku kintu kimwe uzoshaka kuri umubosi nk'ubu urabona ko hari abafite amamangazine afite amangazine ategerezwa kuba afite inka imuha umwavu nawo wo kurima ababosi ni usanga afite n'indimiro nini inka oya ko tugishije kuri cyo kintu nico amashaka gutungira mu kintu kimwe kuko hamwe bipfuye yego kandi nageze gukendagura mbwa nyeruka kukagura vuba ndabisaka akantu akanyana hari ariko karashari cyo hanjana ndakakwereka ngusabye gusuca uhanja urese please ega nta kibazo nuguri je ntanzigirimwo gusonkorera surprise unyereka ako kantu ama uce mbwira aho wagakuye igihanga ngo turiyo tuzimbutse ngakariyo nini nusu ngo cironka ni site TV no ba budufuranga tubuza singure nakantu ngo shira hane nagahe ibaze sha nyimbago we papa kameraman nabaraje kameraman ibyo nawe uzurayiyambika yebo yebi byose byiza kandi baguhema amafaranga ngo ndabivu no kwanze no mutaje kameraman nababijeko no kwanke no gutu we byihorera kabebe yire ego nukuri mwabantu mwe ngoma ndabasaba ariko murashaka ko umuntu agumari kura subscribe ngaho nibayikore kwe twajanirana ibiganiro bijako arega ubundi turacisha amagafaransa saboninga sabone ya urakoze ikintu cyiza muri telefone muri cyane nubwo waba no mu mashini hari gusanga mashini telefone yawe uri mu ego handitse sabone mu cyongereza subscribe ai ukamana nyene ngaho ugakubise ko gusakagenda neza cyododa kugakengera pe ubu rero kino kiganiro twabwiye ko ni kiganiro cyitwa gute cyitwa nihe bipfirahe bo reka uranyibukije ikintu wa muntu we rero hari umuntu nyibukije ngikiri ngaho umuntu aragiye ariko wa muntu mbabarire niyo tuvuga ngo niwe ngiye kuvuga ariko nabwo ari wewe ariko bari byize guhanura ndabe yego wevuga ntacyo agiye hanze reka nabivuye gutya agiye muri Saudi umuntu araho ni inkuru kandi iyo nkuru nawe ushobora guca uyimenya yego uyo muntu twigeze kuba tunagwana tuje gukora ikiganiro wanawanya ahantu hafi y'imodoka randamu raturamu ibaze sha ibaze amaze imyaka hari namaze nk'imyaka nk'indwi oya 5 basi sawa 5 amaze imyaka 5 ego safise inzu arimo ibyo by'inzu none inzu none wese nese nakubwiye ko boyikurongoreramo naho uri umuhungu jewe bo kurongora kabebe neza uranzi kugira nibaza urazi ko kuno jemeze je namuntu wese ampendesha ibintu uri kubera cyangwa ngo agize je navuze nzorutuma ndongura n'umuti mugabo abo umuntu ndamara ko kandi akubaha nisa nukuri urabana icyambere uze urongora umuntu akubaha icyo nico cagaciro aho honje ndakubwira witwarire je ndubahana wewe mugaje unzonze rero mugabo ubaha bicabera akujya muntu nabaraje Wachayo ngo numbwire ngo nani ngumutenge ndabicakire ngo ibyazo ndabitware nikameze yo bitwara kandi nta brag irimo uratse kakatse umuntu arihandagaje uramugurije ibazesha arakuguranye ngo yaguhejo nisa nukuri ahubwo gikwa ko hanura abantu bagurana amahera ntibayase bajyana amadeni ntibarihe vraiment baze barariha je ndabasabye umuntu akuguriza ushobora kumwishyura ego icoco vraiment giko ari ahantu uvuga ati ndaranguranye yaguranye n'amafaranga ari ahantu yaziga byanyaka ariko nanjye ujya muntu nawe yarampemukiye koko agwebo ngi wa muntu we wari havyo karabaguru byo genda reka simpitengagara pe ariko ravyo ibaze nuko rero nariko ndavuga tuvuga umuntu aragiye arakoze nibyakiriye ariko ndabwira abasore
Agira ugaruke rero kuri twebwe. Oya ngo mama ngaruke ku bakobwa. Eh. Abakobwa mwe muja Inkumi ziberera igihagaze. Ariko jano dukaka kage karagaki. Ngiki kamvu. Kamvuga goko uragira muko nacho ariko yacabugaragara neza na. Ariko babi niyo bakumaskire kwe. Umuntu agiye ngira abakobwa ngo ndabahanuye muri rusange ntakije kuhana. Aba bakobwa ye barambabaza. Umukobwa arava ngaha akaja hanze. Aba baje muri Saudi. Akagenda kamara imyaka 10, imyaka 4. Agaca akavino afise umusheri bakundanye. Kandi uwo musheri wiwe aba yasizemo n'imbaraga n'inguvu kugira anamurihira genda. Aho wanyandumva harimo inzigo ya wa muntu ari mutipe yegeze kumubwira ko yashiriyemo inguvu umuntu yirirwa ari rukanka muri pafe kumuhigira icyangombwa. Ngo bica birangira. Ya mutipe yarababaye pe. Imana arahantu ngera nubwo ndumunyamafuta yego ndabona ko ndumunyamafuta. Ariko arahantu ngera akashima Imana cyane. Hari umuntu gukorera ikintu akaza murakurangije. Nakarore mwabantu mwe munahebana musange nze ndagenda ncahijya no hino. Nakujya mukuna n'umuntu akaguheba. Umuhegeza agacavuga ngo mva ngujya ntazorongora, ngo ntazogirana ngo kugenda muhebye ngo nibiki nibiki ngo ngize. Wa muntu we umenye ko ushobora gusanga uwo muntu witesheje, ushobora gusanga umukora ikintu ngo ntazorongora ntazogirana uramuhebye. Ahubwo gatora icuki. Kiruta na wewe. Ariko ni sasi ndaguciriyemo. Urashobora guheba umuntu ukamuheba ariko munyuma ukazomwicuza. Sawa se ariko ndavuga nyene. Munyuma amwicuza uwo muntu. Nasoni niwe yavuze ngo si wowe fiyo nyene. Ako nanje kubaho ntagufise. None ndivyabaye kubishaka pe. Ati ifi ntiyagirane. Niwafate ifi muruzi. Ukabona ikigiye kukugwanya gukubita ibishara nibiki. Rekurira mu mazi urondera yindi ushaka gusanga urovye yiruta yayindi. Aho rero reka twikomereze zari impanuro z'umuji no kwakundi nyene. Hahandi nyete. Rero umuntu agiye arakoze imyaka ingahe. Umuntu akagaruka muri bwa buzima yari mu bwambira akaba ari bwagarukamo. Hari uri novuze ngo yasubiye ngo basubira ngo aragirana ntabyo mvuze cyane. Arafurika ku kibuga c'indege ngo asubiye gukora agarutse inasanga. Ariko wa muntu we ngiye ko. Oya. Uno muntu yarambabaje. Ntaze ndakuvutse. Kandi uri yanje pe mugabo nako umuntu ari muri Arabia baranavugana wibuka n'igihe twakorana mu ruzi umuntu wa mbere yakubitaho commentaire hari wa mbere mugabo byaraje aranyemerera avuga ngo we niwaza ngo ndokukira akaje gukamera ngo kuza kumfotora ku kibuga c'indege tego ngo ndokubira twaravugana keshi pe nagize gutya mbona kuri station ngo ariko arapostinga ariko arashikita ko mafoto ariko kibuga c'indege ndamaze ati bimeze gute ngo yongo mbabarire cyane nari kindi yambye ngo mbabarire cyane ngo je naraje munagize urumva ngo none no arafise drone sanga hakoze amadrone yahe yaraje sawa hakoze amadrone ubu ya madrone niba yarakoze akonona amafaranga sibyo kwa matugi ngiwe kumbwira n'abasore bafata amafaranga bakayonona bayajana mu nzu oya je aho nyene je ngira mbanze mpanura abagenzi banje bari Saudiya